Reka subire ndabaye ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu himwe Rudenda Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi bavyakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaye ikaze rero makuru yacu yo muri iki gitondo, amakuru yo kwigenekerezo rya 20 mu nyonyo y'umwaka akaba ari amakuru cane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu tuyatangurira mu gisata ca politike ngaha mu Burundi, aho wamye yagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi ubwo bwari burongowe n'umuhisi Petero Nkurunziza ariwe Godefroid Niyombare. Kuri ubu ngubu akaba yandikiye ikete rirerire cane amenyesha umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye irigomba gushikira igihugu c'u Burundi. Iryo kete turaza kurisoma turabire hamwe ibiri muri iryo kete. Ese nuwe butumwa yahaye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye? Turaza kurigeko kuri bw'idonido tubashikirize. Turaza no kunyarukira mu yandi makuru kandi turabire hamwe ku nkuru irambuye kubijanye n'ibiyago Hussein Rajab wahoze aramutse umugambwe SNDD-FDD yoba yarayaze n'uwari umukuru w'igihugu c'u Burundi ariwe Jean Baptiste Bagaza. Ayo makuru nayo kuri bw'idonido turagaruka mu kanya tuyabashikirize. Reka tugarukire mu makuru yacu kuri bw'idonido tugiye guherana cane kuri ko biravugwa ngaha muri politike y'u Burundi, aho rero wamye yagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi mu mwaka wa 2015 ariwe Godefroid Niyombare yaba yandikiye ikete rirerire umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye amumenyesha ko bidatevye agomba gushika mu gihugu ciwe c'amavuko kandi ngo agomba guhindura vyinshi. Ikaba rero ari ikete rirerire cane umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarisomye ariko rikaba ari ryamuteye ubwoba. Kuri ubu ngubu rero amasoko yacu yaduhaye inkuru avuga ko Godefroid Niyombare muri iryo kete ariko aramenyesha umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye agomba gutahuka mu gihugu ciwe c'amavuko kandi ko agomba gufata ingingo shasha bivanye nuko Evariste Ndayishimiye yamaze ngo guta igihugu mu mwobo. Ngo uyu rero ariwe Godefroid Niyombare, General Godefroid Niyombare akaba ngo agomba gutahuka ngo kugira ngo asubire yubake igihugu ciwe ngo bivanye nuko camaze gutembagazwa n'umugambi w'ubutegetsi wa SNDD-FDD. Mwene makuru hariko haribazwa ese ni biki Jean Baptiste Bagaza yoba yarayaze n'uwahoze ayoboye umugambwe SNDD-FDD ariwe Hussein Rajab mwibohero. Rero turaza kubirebera hamwe kuri bw'idonido navyo tubibashikirize. Hari umugani wo mu Kinyarwanda ugira uti nyamwanga kumva ntabwo yanze no kubona. Rero hari mu mwaka wa 2006 umukuru w'umugambwe SNDD-FDD Hussein Rajab yari yagiye mu Rwanda gushigikira mugenzi we w'u Rwanda ariwe umukuru w'igihugu c'u Rwanda ubu ngubu kandi yariwe n'umukuru w'umugambwe FPR Inkotanyi Paul Kagame. Urugamba yarimwo rwo kwigobotora mu vyara by'Ubufaransa nk'uko biriko biraba kuri uyu munsi hirya no hino mu bihugu bitandukanye vya Afrika, aho Ubufaransa bwagirizwa kuba ngo kuryanisha abanyagihugu b'ivyo bihugu kugira ngo ubucikire inyungu zabwo ibizwi nka diviser pour régner mu rurimi rw'igifaransa. Kubw'amasoko rero y'abantu kubw'amaso y'abantu abona hafi ngo ntibyumvikana ukuntu igihugu gitoya kandi ngo kikiri mu nzira y'iterambere nko u Rwanda ngo cari kwihanga igihugu nk'Ubufaransa kizwe nka kimwe mu bihugu by'ibihangange ku isi. Ariko ngo kuba ari hafi imbono ngo yakure ngo baze ko agahugu k'imbaga nto nka David cyangwa se Dawidi gashobora gutsinda hasi ingagari y'umugabo nka Goliath. Reka turetse ibya Dawidi ndetse na Goliath kubwa Hussein Rajab kuja gushigikira umugambwe FPR Inkotanyi kw'izina rya SNDD-FDD ngo kwari ukuja kumwera ubwanwa wari yaramwoye urwabo.
Mu nkuru ziherutse twarababwiye ko mu bihe by'urugamba rwa CNDD-FDD Major Petero Buyoya abonye intagoheka ku urugamba za FDD zimubujije agatuguta yagiye gusaba ubufasha mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame, abanje kumwibutsa amagorwa abanyagihugu b'u Rwanda cyane bahuye nayo muri 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 mu Rwanda. Ni rero akaba rero yaramusabaga kumufasha kugira ngo abanyagihugu bo mu Burundi nabo ngo ntibahunywe nk'uko byagenze mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Nk'uwaseserejwe n'ivyo bintu rero yabwiwe rimwe yumva kabiri niko gutangura kugaba ibitero ku ntagoheka aciye mu ishamba rya Nyungwe rifataniye n'ikibira c'u Burundi. Uburongozi bw'umuhari CNDD-FDD bwaguye mu gahundwe kubona hari ikindi gihugu kije kwivanga mu njyane z'u Burundi. Amakuru avuga kandi ko CNDD yaciye afata urugendo aja mu gihugu ca Afrika y'Epfo gusaba umuhemure Nelson Mandela ko ngo yomufasha ndetse yofashanya n'izindi ndongozi za Afrika ndetse n'izo mu yandi mahanga gusabira umuhari FDD ngo kwemererwa nk'uharanira demokarasi ngo bareke kuwufata nk'umuhari w'iterabwoba. Umuhumure Nelson Mandela yarabishitse ko vuba cane na bwangu inshuti za CNDD z'abategetsi bo muri Afrika barakoze ibishoboka byose araja kubonana na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Mu ntahe yiwe CNDD yavuze ko yabajije Kagame ati ni gute umugwanyi yubahuka kurasa abagwanyi bagenzi biwe, avuga ko yashaka kubaza Kagame ukuntu yaciye mu buzima bw'umugwanyi ariko agwanira agateka kiwe, akaba rero yubahutse kurasa abandi bagwanyi nabo bariko baharanira iteka ryabo, ahenzwe n'umunyamacakubiri nka Petero Buyoya. Ico gihe rero Hussein Jabo avuga ko yabonye amasozi yiretse mu maso y'umukuru w'igihugu c'u Rwanda kubwo ngo agahinda ku rugamba. Avuga ko rero uwo mukuru w'igihugu c'u Rwanda yaciye asohora abajejwe protokole bose asigarana na Hussein Jabo gusa batangura kuyaga ico yofasha FDD. Aho niho yumviye imigabo n'imigambi bya FDD izokora igeze mu butegetsi. Arabona ko Uburundi bugiye kuzoba Edeni y'ukuri. Kuva ico gihe rero u Rwanda n'umugambwe FPR Inkotanyi baciye bafata mu mugongo urugamba rwa FDD gushika ishitse mu gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu rero b'u Rwanda bashigikira abanyagihugu bo mu Burundi bahanganye n'intwaro yiyitirira ubwoko, ariko na cane cari icizere ko umugera w'amacakubiri uriko uranduranwa n'imizi muri ivyo bihugu bibiri. Nk'umugabo yubaha kandi ijambo ryiwe Hussein Jabo ntiyari gutererana igihugu kibanyi c'u Rwanda ndetse n'umugambwe FPR Inkotanyi, kandi nabo bamutereranye mu bihe vyari bigoye, kandi nabo ngo bataramuteranye mu bihe vyari bigoye. Niho rero bamwe mu Barundi b'amacakubiri biyita ko ari bo batyoza Hussein Jabo ko ngo yita mu bitamureba mu kuja ngo gushigikira u Rwanda mu cuka kibi rwari rufitiraniye n'Ubufaransa. Abo rero bari bashigikiye Ubufaransa kuko ngo kuva kera aribwo ubwami bubakingira mu mabi bagiye bararokorera Abarundi, bikanka ko ngo barukurikiranwa mu butungane haba ubwo mu Burundi canke mu mpuzamakungu. Abanyamacakubiri nyene baridogera bisomera agacupa mu bubare ko hako igihugu corongorwa n'umuswahili copfuma
itembagara. Bamwe bati iyo aba umuhutu ariko ntabe umuswahili, abo nyene ngo nibo bavuze bati iyo Ndadaye aba umunyabururi ntiyari gupfa. Uretse umugera w'amacakubiri w'ubwoko weruye mu Burundi, hari hariko amacakubiri y'amadini ashibishije rwose, kugeza aho hari abarundi bumva ko igihugu copfuma gitembagara ngaho gitezwa imbere n'umuswahili. Nubwo bari bazi ko Hussein Rajab yonagura Uburundi, baremeye barafashanya na Nkurunziza kugira batuze umuswahili, Uburundi bupfume butabagare. Bukeye rero wa Nkurunziza ahindukira guhonya ya miryango yabo bose ata n'isoni. Abo banyagihugu nyene ngo batutse u Rwanda na leta yabo ko ngo bihanze Ubufaransa, ngo baruhabutse, ngo baja gusaba ubuhungiro, umwe baryoza ariko kandi Kagame nk'umushingantahe ngo w'iteka ndetse n'ijambo ararenze ko arabakira. Niho rero Hussein Rajab yabakora ku itamati, nahora numva ko ari icabwenge, ubwo bwenge nibwaba ari ubwo ntaco mundyanye. Amakuru dufise avuga kandi ko ubwo kuba bwabo ndetse n'amacakubiri ngo bwababaje cane abategetsi ba Tanzania ndetse n'umugambwe uri ku butegetsi Chama cha Mapinduzi, kuko bafata Hussein Rajab nk'umwana wabo biciye kuri nyina amuvyara yoba yari avize amamuko mu gihugu ca Tanzania. Igihe yari rero mw'ibohero rya Mpimba, hari intumwa z'umugambwe Chama cha Mapinduzi zagendeye Hussein Rajab zimuzaniye ubutumwa bw'abategetsi b'ico gihugu. Harageze aho bamusaba ko yoreka abarundi bagatembana n'igihugu cabo akaja muri Tanzania kubafasha guteza imbere ico gihugu, kuko abarundi ari imburabugirire. Bivugwa ko rero Hussein Rajab yararahiye ko adashobora guheba Uburundi bwamwibarutse kubwo gutinyunya akarwi gato k'abanyamacakubiri. Ababwira ko yizeye neza ko abarundi benshi bipfuza ineza y'igihugu, ahubwo babura uwo baja imbere. Amakuru yacu avuga ko igihe Nkurunziza apfungiye Hussein Rajab, Tanzania yashatse kugara imbibe z'igihugu ihana n'urubibe kugira ngo n'Uburundi, kugira ngo abarundi bicwe na kigoyi kubwo ubutegetsi bwacu, ariko kandi kubw'ububegito bwacu. Ariko kandi Hussein Rajab harayisaba ko itohora abanyagihugu bato bato ubukozi bw'ikibi bw'akarwi gatoya, kandi ko iyo nzara yoza gushikira izo nkozi z'ikibi, abarundi bato barahonye. Twongeye turababwira ko igihe hategurwa gusohora Hussein Rajab mw'ihwero mu mpera za 2014 no mu ntango za 2015, Tanzania yari yamusabye ko vyotegurwa agasohoka nk'umugiye kwivuza, nawe aranka. Ivyo Tanzania bivuga kuko itari yizeye ko abarundi bamusohora ibohero bakamukingira ntibamugandagure, ariko we yabwiye abategetsi ba Tanzania ko uko abarundi bamwizeye bakanamushigikira mu rugamba rwo guhabuza demokarasi nawe abizera. Hari kandi n'abaryango ba Hussein Rajab boba baramusabye ko abarundi n'imitima yabo yishwe n'amacakubiri yobihoza kuko ari intashima, akaraba ahandi aja gufasha bazi agaciro kiwe. Nabo arabahakanira, avuga ko atohemukira abasheshe amaraso yabo
kubwo Uburundi. Abamugariye mu ntambara, abahaburiye ababo ndetse n'abahaburiye ivyabo, avuga ko igihe cose azoba agihema hakaba hakiriho abarundi bagiharanira ineza y'igihugu, nawe azofashanya nabo gushika ivyo neza ibonetse. Hari kandi amakuru y'ibanga twarotse avuga ko uwahoze arongoye Uburundi Jean Baptiste Bagaza yigeze kuja kuramutsa Hussein Rajab mu mpimba, kuko ngo yari yarawumvise ko ari umugabo w'ivyiyumviro bikomeye. Bamaze kuyaga, Jean Baptiste Bagaza yaramushimishije kubona hari umurundi w'indongozi afise ivyiyumviro byo kubaka igihugu nkawe. Vyatumye umukuru w'igihugu c'Uburundi Jean Baptiste Bagaza azanira Hussein Rajab idosiye zibutse imigambi y'iterambere yari afitiye Uburundi yatembagajwe atarayishikira mu ngiro. Iyo migambi Bagaza yavuga ko yayimye izindi ndongozi harimwo n'abo iwabo i Bururi, kuko ngo yasanze ubwenge bwabo bugarukira ku nda ndetse zabo gusa. Bivuga ko imwe muri iyo migambi ari iyo turiko turumva ubutegetsi bwa Ndayishimiye buriko burashira ahabona, ishobora kuzoja mu ngiro mu minsi iri imbere. Amakuru twabura mu begereye ubutegetsi bwa Hussein David avuga ko kwiyegereza abayoboke b'idini rya Isilamu biriko birakorwa n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye, vyoba biri mu nteguro zo gukoraho ikirazira yahora ivugwa ko ata muswahili ashobora kuramutswa Burundi. Ayo makuru kandi aremeza ko bishitse uwo muswahili azoramutswa Burundi akaba hari Hussein Rajab, hari ikindi kintu cahora ari kirazira kizoca gihinduka. Ico naco nk'uko ayo makuru abivuga, ni umukuru w'igihugu w'umututsi azotangwa n'umugambwe na systeme ya CNDD-FDD. Uwo ni umuhango Rajab ubwiwe yatanze kuva CNDD-FDD ishika mu gihugu, kugira ngo hazohinyanyuzwe imvugo y'abiyita abahutu b'indyamunyu bavuga ko ata Burundi bwosubira kurongorwa n'umututsi. Ubwo Hussein Rajab yemeje ko uwo mututsi azoba indongozi y'akarorero, ku buryo abahutu ubwabo bazomukeza ku ubutwari bwiwe. Nubwo vyoba bikiri mw'ibanga ntangere, uwo mututsi yoba yaratanguye gutegurwa, binanugwanwa ko yoba azova mu mashirahamwe yigenga kandi akunzwe n'abarundi benshi. Inkuru y'agashinguracumu yadushikiriye ivuga ko hari abahumure bahanuye Hussein Rajab ko imbere yo gutabara abarundi yobanza kubareka rukabuzurira ko ugingo bagiye ngo gusomanura, agaheza akabatabara, gutyo ngo bakazokwamana umuzirikanyi wo gushima, kuko ngo burya benshi mu Barundi iyo ngo ubavuye amaso ngo buraca bakayagukanurira. Abanyarwanda barayamaze bati nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Igihe Nkurunziza yasamburaga CNDD-FDD mu mwaka w'2007, Abarundi benshi baramukomeye amashi. Hari kandi n'abamufashije bitwengera bati uwutema urwiwe bamutiza umuhoro. Nkurunziza amaze gusambura CNDD-FDD yaciye atandukira iyindi migambwe yuzuza zinyankuru mu gihugu, mu nyuma asambura igihugu. Ubu rero induru n'amarira nibyo byuzuye mu Barundi, kuko bose bashikiriwe n'isegenya ry'ibibazo. Nta bitindabara, nta ntibindaba babiri akiriho. Benshi barikokomora bagacira kuri Evariste Ndayishimiye
bamwagiriza ko ari we abariye. Yamwe impfu n'imfane birajana. Bariyabagije ko Nkurunziza yamwise samuragwa, amuraga igihugu kugeza ku mfiro. Baribagije kandi ko gihe Neva yari umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, Nkurunziza yamutegetse kwemeza ikoraniro kaminuza ya CNDD-FDD ryabereye Ingozi n'ivyarivuyemwo byasambura umugambwe agwaniye. Ubw'agahinda kenshi Neva yarakoroye amosozi mu mwambaro wa generali. Benshi mu Barundi baramutwenze ko ateye isoni kubona intwazangabo irira, ariko we yarazi ko hari byinshi bigiye kononekara. Uyu munsi nawe aboneka kenshi ariko aratera inkuru zitwenza, agatwenga akeguka, mu gihe kandi bamwe mu batwenga ariko aririra umugambwe n'igihugu nabo bariko bararira nk'uwuzi ivyo avuga. Neva aremeza ko Burundi ari ubusitani bwa Edeni bivuye ku vyiza Imana yaduhaye ko vyazamwo umusaruro, ariko kubw'amacakubiri ya karande, ububegito n'inzigo bitwuzuye mu mitima, twishinga gushihana hakuraba ineza rusange. Nico gituma rero Uburundi buriko buduhindukana umuriro udahera tububona. Urundi ntibuzokwizwa n'uva mu bwoko ubu idiniri canke intara iyi. Uzokizwa n'umugabo ashoboye guhagararira ineza ya bose, ukosheje agahanwa kugira ngo bikebure Abarundi. Hari umwe mu bihebeye Imana yavuze ko Imana idashobora kwakira amasengesho y'Abarundi basenga babuzuye amacakubiri n'inzigo mu mitima yabo. Nyamwanga kumva ntiyanze no kubona canke agasozi k'intahanurwa kahiye abagabo babona. Ngiyo intahe rero twari tubafitiye muri aka kanya. Reka mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu kuganira twiko turashikiriza muri isaha. Tuzere ngaha tuza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.